Nshuti bakunzi ba JCTV turabaramukije twizera ko aho muherereye muguwe neza twagarutse kandi n'ikiganiro c'inkino ikiganiro kidasanzwe tubabarire ku minsi twari dusize inyuma tudakora ikibazo cyari twebwe cyari kibazo c'icuma cyari cavuye mugabo cabonetse ariko show yanyu tugiye kuyibandanya no musi rero tuza kuganira ku mikino yari kiba muri weekend aho umugwi wa FC Barcelona ariko ubandanya witwara neza mu gutsinda umugwi wa Real Valladolid igitsindo 2-1 ubandanya course yawo wiruka ku gikombe umugwi wa Real Madrid nyuma yaho gato nawo uza gutsinda umugwi wa Celta Vigo ibitsindo 3-2 nawo nyene ubandanya wiruka ku gikombe aho twamenyesha ko weekend iza hari urukino rukomeye hagati yawo nyene muri La Liga turaza kuva mu gihugu ca Espagne twerekeze mu gihugu c'Ubwongereza aho umugwi wa Manchester City ku munsi wa gatanu wari gutsinda umugwi wa Wolves urondera amahirwe cyane yo gukina inkino za UEFA Champions League aho basore ba Pep Guardiola muri no miso maze inkino zitanu tuti competition confondi batazi gutsindwa umugwi wa Arsenal ugenda utakaza imbere y'umugwi wa Bournemouth mumenya ko ku munsi wa gatatu bafise match retour ya Champions League n'umugwi wa Paris Saint-Germain imigwi nka Newcastle igenda inganya igomboye bivuye kure turaza kurabira hamwe imigwi muri England Premier League ifise amahirwe menshi yo kuja muri Big Four yo gukina Champions League mu mwaka uza turaza kuvaho duce mu Budagi aho umugwi wa Bayern Munich wabujijwe amahirwe yo gutahukana igikombe n'umugwi wa Leipzig ku kibuga ca Leipzig umugwi wa Leipzig wavuze uti ntibikunda twebwe ntimushobora kudutwarira kigombe aya nayandi ni muri kino kiganiro uhawe ikazi sindi je nyene ndikumwe na mugenzanje Salom ndakuramukije ndakuramukije Kev meze neza cyane weekend yagenze neza gose bitandukanye n'ivyahora ngo hamani wari kudutaka dutsindwa ibintu vyamanye tukabanza tukabihagarika n'umwaka waraheze dutegura ibyo umwaka uzi kandi guca mu kina finale ya Europa League nayo ko misi yose ari byo muri championnat kutanzania ibyo muri Europa League misi yose uzakumbina sa muri champion biboneka ko no muri Europa League mushobora kuba muri ko mutomboza oya muri Europa League dutomboza ko dukina ibyo mu ni equipe imaze gutsinda ntirakubitwa muri Europa League mu ma equipe yitabiriye imikino yo ku mugabane w'Uburayi niwo bonyene utarakubitwa urumva ko ni equipe ikomeye gusa muri championnat byaranse biboneka byaranse ya birumvikana dutangure muri Champions League wa Manchester City dutangure muri Premier League mu Bwongereza umugwi wa Man City ku munsi wa gatanu uraje ukakira umugwi utsinda umugwi wa Wolves bitaboroheye igitsindo kimwe kubuza club iboneka ko ambition yabo ari umwanya wa kabiri mpaka bishobotse turonka umwanya wa kabiri nubwo hari hamambi igitero ko bishobora gukunda cyane ntibikunde kuko barushwa amanota 3 n'umugwi wa Arsenal mugabo turonkereye ma qualification ko misi heze twavuga ko qualification yabo igoye ukuntu ese saro mu match wayibonye gute ubona ubwo Man City yerema mu match zitatu zisigaye ushobora kuguma mu migwi ya mbere muri Premier League Bo Man City kuva yatangura gutsinda inyuma y'ijya mikino yari maze imikino myinshi datsinda iko bitwa muri Champions League ivamo kuva yatangura gutsinda umukino muri champion ubona ni Man City yagarutse na KDB nawe nyene kuva atanguye kumwizera akazaramutanguza mu kibuga ni nawe mukinyi ariko araba itandukaniro mu gutsinda kwa Man City no musi ni Kevin De Bruyne ariko arafasha Man City gutsinda umukino ku mukino go adatsinze go aratanga assist kandi urabona neza ko afise ubushake bwo gukina Man City rikira nategura ngo ivuga ati hamwe Arsenal yo kwitwara nabi umwanya wa kabiri niho bamubi twagize umwaka mubi wari wese arabona yuko Man City yagize umwaka mubi kuvunikisha abakinyi nk'abarya ahagera yigira ku mwanya w'indwi muri Champions League iravamwo urumva niho n'ikizere cyagiye kiratakaye muga aho kuva ahigarukiye ubona yagarukanye ngo za nguvu zayo zaragarutse Kevin De Bruyne urabona ko muri animation mu kibuga ni wa wundi nyene byaramutangaje kugeza yaho abo umwaka we wa nyuma wa kontra bataramuhamagara nane byaramutangaje ko arakiyumva nk'umukinya akomeye
muga nubwo bavunikishije abakinyi benshi ega Man City keve igituma tuvuga ngo yitwaye nabi ni ya Man City ya colonne vertebrale yayo yose yaravunitse. Gardien wa mbere uno mwaka no bava cyane consistent ntiyari consistence umunsi imisi yose yaravunika akagaruka ibendi yaza akavuni uno munsi no vuga yuko muri Axe Central ya Man City bagarutse championnat kirahera aho bagiye igihe bagenda atangura kuzana abana byabo akanjewe ndibaza ntamuheruka mu kibuga Emmanuel ake nuko yena atane yake nawe nyene amaze imikino myinshi atari mu kibuga kubera Man City yaravunitse. Rodri twese tumuheruka muri Fazal none ra Fazal turahetse muga uko Man City kiragaruka urabona ni ya Man City yani beaten ivyo yakoze mu myaka iheze no mwitazobisubira mu gusuno mwaka urabona kwishaka ishaka umwanya wa kabiri. Man City ishaka umwanya wa kabiri. Ese Salom ku nkino umugwa Man City usigaje muri England Premier League urabona ufise amahirwe yo kuba muri zitanu za mbere ko mbona amanota yabo yegeranye cyane n'iyindi migwi barusharushanya inota rimwe abiri utakaje gatoya ubutaye ikibanza. Yes, City bategerezwa honyene uno munsi Andre yabo na Arsenal harimo amanota 3 kandi Arsenal ko tubona ikiratakaza uno munsi twavuga yuko nko barosereze itambi muri Champions League nico ninazwa tubona ikintu cy'ama equipe mu mitwe equipe irategura ibi mugabi gahinduka risanga bigero kuyikwegera muri championnat kuko bacaba mu mutwe baratakara uno munsi Arsenal iri kiratsindwa match kubera iki yatanguye itsindwa na Paris Saint-Germain birabatangaza abakinyi bose bavuze ati niyo match dukinyikomeye kuva championnat kuva no mwaka w'imikino watangura kubera intari bwaronka akazi muguno mu ete bakubise na Brentford na Bournemouth ubona inakubise comeback remontada itangura itsinda mugabo bakayigombo ubwawe rero urabona ko Arsenal ishobora kuva mu mwanya wa kabiri igahereza mu mwanya cyabaye kiri niko ku mikino isigaye ngibe nanarija mbona ko Arsenal paraporo ya Man City isigaje match zikomeye kandi yasigaje Liverpool umbane nubwo Liverpool yatwaye igikombe ega ntizicara ngo itekane ku ma equipe akomeye yasigaje Newcastle kandi Newcastle no mwaka igwanye intambara nawe nyene nije Big Four nawe nyene igitegereza kuza muri Big Four barima ifise vy'ubyazi zigoye gose ku buryo niyagira match yasigaje Southampton niyo byaraheze ubu nta equipe n'imitozi na Southampton na Leicester City yari yarayitsinze ubona Southampton nta kikirondera byaraheze ubu asigakirisha n'abana ugira iki nabo nyene baronka iyo mikino ko bakuru babo byarabonani Man City nayo isigaje Fulham igazigaza Bournemouth na Southampton aracyari mwakazi nayo nyene urumva nayo niyo sabwo hose niyo jangaho niyo kwijajara kuko ufise Bournemouth no munsi Bournemouth itsinze muri ari yarayitsinze Bournemouth isinze equipe zose zikomeye nta nimwe idatsinze yaratsinze Man U iratsinze Arsenal Man City yaranagoye Liverpool yabibwika amateko yayitanguje igol iza kwitsina mu minota yanyu urumva ni ya Bournemouth igoye uno munsi nta muntu no muza guhura na Bournemouth ngo agende yize amanota 3 kuko itsinda match zikomeye ibazo gukora amanota 3 Emirates encore yatanguye inagutsinda igol urumva ni equipe imaze ko integra ibi ifise n'abakinyi bakomeye ifise abakinyi bese sonde yabo yose irakomeye no munsi nta mukinyi muri Bournemouth tutazi kuko ni n'abakinyi barondewe no munsi bise mu defense central arondewe bise mu numero 3 arondewe ifise hagati mu kibuga ifise abakinyi bakomeye atake yo n'ibindi umugwi wa Newcastle uri mu kibanza ca kane umaze nk'icendo yerutse gukina umaze gutsindwa rimwe ukanganya rimwe ufise amanota 63 urushwira rimwe n'umugwi wa Manchester City harimo ikare ntoya cyane y'inota rimwe. Ese umugwi wa Newcastle nawo twoha amahirwe yo kuguma muri Big nawo nyine reka twoha amahirwe ko Newcastle twama tubona mugabo bandurira kugira ngo match Newcastle isigaje asigaje Chelsea icyo nza kurabira ko match zakira irizo kinira St James Park iri Chelsea zakinira muhira ikine n'umugwi wa Everton nta misohoke ija kwa Arsenal yego
Newcastle na Man City ni ziri balance yari izogerageza kwitwara neza muri izo match zoga Premier League tubona ibitandukanye no musi turavuga match izakugorana mugani yo match tubona yorohera ikipe ubwo no musi tuzoraba performance zayo ma equipe ingene zizogenda zitwara nka Newcastle nitavunikisha nkuko Man City yari yavunikije abakinyi tubona ko performance ziragabanutse muga zose zifise calendar igoye Newcastle izokina na Arsenal izokina na Chelsea nayo nyene na Chelsea nayo ishaka kuza muri Big Four urumva ni ntambara uno Premier League igikombe cyaragiye ubwo Big Four ni isigaye Big Four uno musi na equipe nimwe na Arsenal ya kabiri nirakomveka neza ko izoheza ari ya kabiri kuko nayo nyene irikira cyakaze imikino imwe Man City gasinda sigaje ya mikino nyene nayo sigaje Newcastle urumva Newcastle ishaka Champions League Arsenal ishaka Champions League Chelsea ishaka Champions League Man City nuko nyene urumva nta kinyuranyo cyatari kiri nkobwo nizo hazokora experience muri entre equipe ntiyazokora uko tubona ama equipe kuko no muzi Newcastle turashobora kuba turiko turayisuzugura muga akaba arizo zigora Arsenal ikintu kevenda ikintu mvugira Arsenal irikira tegura Champions League muga gutegura kwa Champions League match bakinye muri weekend yashizemwe abakinyi biwe bose muga kwa Paris Saint-Germain aho hari yakoze rotation none Bruce yari yazanye abakinyi bashasha kandi bigaturaba Arsenal muri uko kuzana abakinyi barakubiswe kandi no muri Champions League ntare ziruta nziza bafise zishobora kubavugira no muri champion ahubwo niho batakarira equipe zitakara uko nyene Liverpool yavuye muri Champions League ikubitwa na Newcastle muri Arsenal uti wirengagije gutsinda Real Madrid muri Champions League Arsenal ifise ibiharuro bibi mu match zayo kirakini usibye ko yatsinze Real Madrid rero turu gusa muri Champions League nayo muri Premier League ibiharuro ni bibi cyane Arsenal ubwo yobambi nubwo yogira performance mbi zitaratangura kuko yari maze kwanshena saison zibiri biya kabiri kev uno musi abapundenti benshi utwana ko kuri Sky Sports benshi niyo bahi gikombe ariko harageze no mu kwambere Arsenal tunumenga utwara igikombe bura elema imwe gusa elema ntibayibona ni naco kintu kiriko kirabagura ko Arsenal itandukaniro riko riza ku mataka no mataka bari bagerageje kwimvanta Kai Havertz nawe nyene yaravunitsa kare uno musa yiko yimvanta uwundi Mikel Merino yatango yaronga ivyo bitsindo mugo agasukari kiwe kaheze kuko si wa mwataka bateguye kare bamutegura kuri uwo mwanya uno musi Arsenal ivyo gukora byose keve twarabaye desi kuri performance tweretse no mwaka twari tuzi yuko igikombe ari cyane uno musi City yabaye mbi City mukubambi Liverpool ni ya profit muga hacha profit Liverpool twari tukazo profit Arsenal kuko Arsenal keve kumara imyaka ibiri muri Premier League ubu wa kabiri tuba tubona neza yuko umwanya n'umwanya kandi harimo ekare ntoya amanota abiri amanota 6 amanota 7 ayo n'amanota ikibi gutwaranya igikombe kuri ayo manota habasigaye gukosora kantu kamwe gusa ari naco tubona Arsenal no munsi n'umwana yo bibona Arsenal ikeneye umwataka do point full strike akwiriye ahagarara muri rya zone ashiremwe amagori kuko irafise abahinga banyaruka Chelsea de Bruce nayo nyene iri nyuma ya Newcastle gatoya ifise 63 banganya na Newcastle isigaje Newcastle yari ubwayo bicira urubanza guyitse St James Park igasigaza na Man U Stamford Bridge igahereza umashamba Nottingham Forest City Ground Nottingham Forest nanyene ubona ivyo yari yiteze sivyo yaronse Chelsea yarashobora kurabona ko izomentena muri zitanu za mbere Chelsea uno musi Big Four kirabaha ntibazoyibura totalema kuko aho bigeze muri Europa League Man U na Tottenham uko bikose Kevin aswasani porusa Man izoshikayo akareze ngumburusa Tottenham izoshikayo umva izogitwara umwanya wa kangahe umwanya wa gatandatu City yo izoshikara umwanya wa gatanu mu gihe Chelsea yo bibaye
iyo baseriye muri iyo mikino Chelsea kubura bigifo n'ibintu bitaba ubwo na Liverpool ego Liverpool yaragitwaye gusa Chelsea urabona neza ikiri kirarondera kandi zona kironko ko Chelsea imaze kwashena match nyinshi zikurikirana ikiratsinda uramutse kai Cole Palmer yarabuze gusa turiko turabona Trevor Enzo Fernandez ngene ariko arafasha gutsinda ariko arafasha kugaruka nka equipe ariko arafasha kugaruka muri byose siniko ndabona Chelsea ibura muri bigifo uko bimeze kano kanya uko notinga munyoyo isani yakinjuwe kugaruka yakinjuwe kiri inyuma amanota 3 inyuma amanota 3 kandi urazi uko itarakina kandi je mbona isigaje usibye iyo match yonyene ya Chelsea Nottingham isigaje match zoroshe isigaje Leicester igasigazana na West Ham hama igahereza kuri Chelsea mbane match zirayoroheye match yo igora niyo match ya West Ham kuko match ya Leicester ubu nta kintu kimigwanira ntiragwanira ngo nkoroke mfise amarota vyaraheze bobo gusa ariko abantu umwanya nabo nyene bagira iki barabi yuko bomanuka hariho abana amaze kubona bomufasha kuko muri baje bakinyi bagomba bakoroke ntazobura bakinyi nabane cyangwa batanu bagira iki bacha badugana na zige equipe ziduzu no mose ubwo no mose equipe nikorokana abakinyi bayo bose irafise umwana wa Tottenham ujya bonanandi nawe ategerezwa gushiramo abandi mwabo bani kibazomufasha muri championship uno munsi Nottingham Forest ikintu kizohava kigora niyo match ya Chelsea ni match ya West Ham nizo match zizoyikomerera gusa match ya Leicester yoyo ni kujyana kuryama umugwi wa Aston Villa nawe nyene nturi kure kufise 60 amanota 60 usigaje gukina na Bournemouth na Tottenham hamwe n'umugwi wa Manchester United Onanye numva ko ifise kalendere ikomeye ifise Tottenham ukaba ifise Man U nubwo kebe nubwo zapfuye ino sezo zirakugora kwizina izina lirakonta umva Fulham yo ikisabwa ni gutsinda imikino yayisigaye kandi imikino yayisigaye kuri Man U mbona irangaye kuri Tottenham irangaye ni equipe twahamaye bijana 70 bivanye na Aston bivanye na Fulham ingene imeza kakanya Kev ifise abakinyi bakomeye bagorana bakomeye meme niyo Aston Villa nanyene iragorana uno munsi uno mwaka big if Kev equipe zo zine za mbere zizoba zarakoze akazi gakomeye kuko zironse akazi champion kombi heri kubwawe rero prediction nicyo wabwira abakunzi ba JCTV kuri equipe zizorangiza muri zine za mbere muri Premier muri zine za mbere apare ya Liverpool yamaze Liverpool yo cyaraheze ubwo zikurikirana zitatu zisigaye harimo Arsenal harimo iyo Man City harimo na Chelsea neza cyane birumvikana tuva tukiri mu gihugu cy'Ubwongereza nyene umugwi wa Manchester United nyuma yo gutsinda ibitsindo 4-3 n'umugwi wa Brentford ukwije igiro 16 ino sezo utazi gutsinda Brentford kuva yaduga umaze kwinzizwa ibitsindo 58 Brentford kuva yaduga muri 2020 Man ntirayikora kwa unbeaten nta narimwe ntirayitsinda narimwe bisigura ni ya equipe iramaze kwiga Man U muri kote zose kuko imyaka 3 equipe igutsinda Kev bikoze tunarabe n'abakinyi ba Brentford n'abakinyi bamaze kumenyerana uno munsi Thomas Frank ari mu bantu bavuzwe kwa Man U ari bantu bavuzwe kwa Tottenham ni equipe imaze kugira abakinyi bayo bakomeye ifise n'umantenera amaze kugira iryo nzina Kev kwaje na sezo zitatu ari equipe tuzivuye mu gicaro ca kabiri mugo no munsi tukaba tubona yuko Brentford kugira ikoroki waba yisambuye abakinyi bayo nk'abane urumva ni equipe kububi bwa Man U inosenzo Kev gutsindwa na Brentford sigikuba cha inosenzo kuko no muzi umufana wa Man yahari hose mugani club iri muri demi finale ya Europa League ubaya tuyibonera muri finale Kev Champions Europa League uko Man iri kirayikina sikirikira kina championnat ararinya babakinyi babandi nyene muga muri championnat tukabona bikorera amarorego ari naho
ziga zitatu Leicester, Southampton na Ipswich zigikoroka amaze kubona ko biheze niho yaciye avuga ubu aho bigeze ngoma ntangure kuzandaho umwanya abana nabo bagira iki nabo biginire kuko ndabona ntacyo nkiramira uno muzi mani niyo sezo ya mbere Kevin Ferguson imyaka 26 yamaze muri Manchester yakubiswe imikino 115 mu gusura musi kuva 2013 kuva agenda mani imaze gukubitwa imikino 116 meme n'ubu arayigiye 114 umva ni equipe gutsindwa meme inose zoho bibaye rundi rwego imikino 16 mu mikino 38 uba werekanye urwego ruto cyane urwego ruri hasi angora ugatsindwa n'amagori hejuru difference yane ane amagora ne bakakubona amagora ane eja 3 eja 2 wewe urumva ufise equipe itari balance niyo na system ari karakina niya system yo kudefenda mugabo uno musi niyo system yiwe niri kirinjiza amagori menshi baramutsinda ni ya 3 2 naho bakinya afise bimbere amadudi yakuva havunikiye twarabuze umuntu numwe yogira iki yotanga difference mu bakinyi bimbere no musi mani yo nimbi exagere birumvikana tuva mu gihugu cy'ubwongereza twerekeza mu gihugu ca Espagne aho umugwi wa FC Barcelona wari kuza gutsinda umugwi wa Real Valladolid bitaboroheye cyane igitsindo kimwe kuri bibiri aho muri premier mita bari bagiye kuruhuka ari igitsindo kimwe cy'umugwi wa Real Valladolid Barcelona ikora comeback nziza cyane biciye ku basore bayo ba Rafinha na ba Fermin Lopez baza gutsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe umugwi ubandanya wiruka ku gikombe uko niko batwara ibikombe mutaha niko batwara ibikombe ikipe zitwara igikombe itsinda difference abiri rimwe kubusa tatabiri bigoranye mugabe kagira iki ibifise aho ishaka kugira vizo yayo ibiyibona nubwo yagowe Real Valladolid no sezo yaricaye barakubita mugabe ku munota wa gatandatu yareje kwereka Barcelona ati niho turi rotation Afrique yari yakoze yarabona neza yuko adashize mu bano bakinyi biwe uno mwaka bameze neza rameni yamameze neza Rafinha wewe n'igishirira uno muso umwiteze n'umuriro kotera kure mugabo gukora rotation nkazijya nawe nyene ashaka kubera muri Champions League muri demi-finale acyaremo naye arafite icyo ashaka gusa equipe twari igikombe itsinda hahandi ubona neza ko kwitotsinda muga irahigwa botoreka gira ikaronka amanota 3 inyuma yaho baronkeye amanota 3 bakarusha umugwi wa Real Madrid amanota 7 umugwi wa Real Madrid waje nawo nyene inyuma y'imvune ziubayemwo y'ibibazo biubayemwo gatakaza aba defenseur nka bose bari muri club bari mu mvune benshi nabo bahanye babahanye bari no muri izo mvune zabo waje gutsinda umugwi wa Celta Vigo nawo nyene bitaboroheye cyane ibisindo 3 kuri 2 course irabandanya aho match kuri ki ari ariko zatanguye kuvugisha benshi kese umugwi wa Real Madrid urabandanya buri kwe gikombe ko tubona classico zitatu ibyo bakiye bakore bamwe cyaka kenshi urumva ngo karabyibushe mu gutsinda Celta Vigo ni Kevin ni Real Jemera uno musi Real baracabura neza kwiri kuri La Liga muga harimo ikari y'amanota kandi haracyariho n'umukino uzobahuza batari serious Celta Vigo bazotsinda uwo mukino harimo ikari y'amanota 4 kandi ukacubona neza Real Madrid inosenzo irakubiswe na Real bibone Real irakubiswe na Barcelona biboneka kandi muri La Liga zirahana mu mwaka weze Barcelona yateze umugongo barakubita Real ikirategura muri weekend ronde ni gutsinda umukino ivuga ati ibizoza imati zisigaye tuzotegesha turabe ko hariyo hagarika Barcelona ko mengi na Visate two Bilbao mu mati za imati yasigaje Bilbao yasigaje Villarreal yasigaje na Espanyol umva ni ko biri kose n'imikino ikomeye vise Villarreal Atletico Club de Bilbao ni equipe ni match zigora ho nka Bilbao uno mwaka ishaka gukoroga zino equipe zikomeye Real yarayitsinze mugabo Real yitsinze tutabona neza aho igori gyova mugabo bwabuza
ya competitivity ya equipe ikomeye turabona neza iracora umukino muga ico nzi neza muri weekend Real Madrid ni izorarire kuriye champion ari naco bariko baranategura Kevin bariko bategura kuno munsi urabona match zirayigora mugazika ikavuga ati bingore mugantsindi no mukino basi classico abari zo dutandukanya tugira iki tuvuga ati turavego cyane atotegeje ko match ya Atletico Bilbao match ya Villarreal danze Barcelona uko biri kose niya igera imbere kabiri kuri finale izozera shiramo balance kandi niyo shiramo balance kwa Bilbao ngo nikurabe nikurabire mu maso Screbe no irashobora kubahindukirira ikabakorera akantu k'ubwenge none twarabonye ingene yagoye Real hava bigoranye ne equipe na derby hari iwabo uno munsi Kevin na Barcelona innocent no mvuga ko nta ikare nini yayo kuvuga ngo haheze champion igiye guhera zaragitwaye gusa n'amanota ntarimwe simbona neza Real Madrid ikiriki ikivuga ngo yo gitwara baracyafise mu ko bogitwara kuko ni ijya ni champion uno munsi uratsindwa ejo ugatsinda ejo ukanganya bavuga ati nitwitsindira Barcelona tuzotegesha muri yo indi mikino itatu izobisigaye binashoboka kuko Barcelona niyaba yagize kuri finale hariho match zoziragira balance ko Lamine Yamal azomubika Rafinha azomubika Lewandowski wo nubwo ari mu mvune niyagaruka nazo ari mu Lewandowski tuze uko iyo mukinyi yicaye match zine turabona pepe physique z'ingene ziza zimeze hariho kumukorera rotation uvuga ati reka ndamurindire match ikomeye sinze ndamubure birumvikana umusore Kylian Mbappe amaze gutsinda ibitsindo 36 tutte competition confondi abura ibitsindo 2 gusa kugira kureho record yo kuba umukinyi wa mbere muri Real Madrid ku isizo yiwe ya mbere atsinze ibitsindo byinshi iyo rikora ona zona yi habo azoyirenza ko narimwe nawe yishira hindi rikoro yewe kuko uburyo Mbappe yatanguye champion Kevin yatanguye champion nabi ubona ko ataraba wa Mbappe yaziye mu gicutu cy'umukinyi akomeye azira mu gicutu cya equipe ubona imaze bavuga ati tubura Mbappe ama equipe tuyabangamiye muga muri uko kuza biranka gusa kuva hatanguye gutsinda ubona ni Mbappe tuzi nubwo ubona ibikombe byose byabuze gusa mu Mbappe bwiwe turabona amagori yuko yaronka ahubwo iyo atangura nko zamezuko iyo atangura sezamezuko Kevin no munsi tubace mubona mu bitsindo 40 akakanya nisa muga ahageze afise niyo record y'amagori abiri gukurayo urabona ni wa mukinyi Real niyo yadutengushe Mbappe siwe yadutengushe ijana kwijana iyo Real yitwara neza Mbappe ivyo yari yabikoze nubwo atahaye Real ivyo Real yamusabye byose Real yari ntiyararengera nawe kafise imyaka myinshi azokina gusa ino sezo baravyisezo bari bagize mu mwaka uheze barabona neza ko aje equipe bazozirigata n'abantu batangaye birumvikana tuva mu gihugu ca Espagne twerekeza mu gihugu c'Ubudagi Leipzig ati ntibishoboka ntabwo mushobora kudutwarirako igikombe abandi ati ni Harikeni ati ni Harikeni kuko ni umugwi wa Bayern ntiwari kugenda udatsinze umugwi wa Leipzig Harikeni naje ndazi nawe nyene aricara akavuga yaryamye aravuga ati je ibikombe byarampunze kabisa kubona uri muri Bayern Dominique yari maze sezo 10 na zingahe twari sezo 13 iri unbeaten ku gikombe we wayishikamo Ivekise ngecyanze kababwira ati nimwendeye nanje mbanze nkoremo gusa amagori ni kwa kundi kwa Mbappe ibitsindo byo we warabitsinda gusa iki connectivity ya club niyo ibura kugera kuri kagasongero ka nyuma kuko uno munsi afise amagori umuba gusa nawe nyene aho bigeze egore byigira uri amanota 3 gusa uno mwaka hari kendi gikombe aragiterura byanka bikunda Bayern Dominique uno mwaka na Thomas Muller ya postinze kuri IG wati muri weekend za turagitwara yanabyanditse bahagarara yamurabye gefoto narayibonye nawe nyene abakinyi muri Bayern Dominique bose niwe bavuga iketi nabagitware kuko uno munsi nta muntu numwe atazi uko hari kena boriki hari kena buri gikombe nayo akasaba ya muri football arayifise iyagumana muri Premier League bijya bitsindo desa swasa n'ibyaranishije abara yobikurayo
gusa ni handi bavuga Keve burya biragoye iyo umuntu afise umwaka uno munsi reka Tottenham yotwara igikombe Tottenham ngeze finale gitwara abantu bazovuga ati wari yarayiroze yaragiye ugacaringa yagiye muri Bayern Dominique yamitwara ivyo bikombe gusa ahageze bigaca bibura ni handi navuga ati umwaku Timani uradufasha hari gene ntazobe muri babata akabatsinda mugabo batazotwara ibikombe kuko uno munsi uravye amagori yarafise muri Premier League ugashura abanari karatsinda mu Budage niwe muntu nubukore mwataka yabaye umwongereza wa mbere niwe mwongereza ahiye muri Premier League na Bundesliga nima Premier League nyuma ya ba Owen wewe ntiyabaye Owen wa Real Beckham kwabaye nkuko yaciye aguma yerera yanduka na kariyeri iwe irahera gusa uno munsi hari Kane ni amara sezo zine muri Bundesliga Kevin handi mwataka ari muri Bundesliga mu challenge nawe kabisa birumvikana umugwi wa Paris Saint-Germain utakaza imbere y'umugwi wa Strasbourg umugwi wa Strasbourg wishakira nawo nyene qualification ya Champions League mu gihugu cyo Faransa Strasbourg nawo nyene Strasbourg haracarimwo gucungana yo na Nice kuko harimwo baranganya amanota kandi batubana Nice yaravunikije umukinyi wayo rutigu umugongo Corona vertebrae wa Nice no munsi yaravunitse tugatira abana Strasbourg ingene yitsindiye yaratsinze Paris Saint-Germain urumva niya barazi ico bashaka Paris Saint-Germain igikombe yaragitwaye mugana bashaka iki nabo bishakira bigifo barabe ingene abanye bakiniye iyo mikino ku mugabane w'Uburayi kuko nta numwe bitajyohe kuko ni n'amafaranga bariko baraganya uno munsi Man yitwaye Europa League yobiganye imiliyoni 100 kandi kuri president wa Man barakunda amafaranga yavuze ati nico kintu twohera ko tugira iki twubaka uno munsi equipe yose irikira rondera umwanya wo muri Big Four Kev ikorana ingufu zayo zose kugira nabe yuko yoronka umwanya wo gukina imikino muri Champions League birumvikana tukiri mu gihugu nyene c'Ubufaransa umugwi wa Paris FC warayuduze mu cicaro ca mbere inyuma y'imyaka 45 intambara tugiye kubona intambara nubwo siya equipe yotangura ije kugora Paris Saint-Germain gusa twama tubona amaderby no munsi equipe zo mu mujumwe ziragorana Fulham iragora Chelsea Man iragora Man City nubwo Man City ikomeye Liverpool iragorwa na Everton Atletico Madrid iragora Real za Espanyol Barcelona zande zose no derby ho mumaze kuba muva muri ako gace kamwe no musi Paris FC iradoze bena Paris hagati yayo ahiba na Parc des Princes ni metero 440 David ni 440 cyangwa ni 44 umva 44 metre Kev niyo kuva ngaho hepfo urumva n'umwanya muto zomuyindi kandi Paris FC no munsi turabe yaguzwe n'abajya boss ba Red Bull bashaka kugira iki bashaka kugora Paris Saint-Germain kandi ni n'abantu tubona muri football ntibaje kera mugano munsi turabona Red Bull Salzburg ingene ikiragura ama equipe mu Budage na equipe afise muri Etazen nabo nyene ntibashiramo imitahe izogira ikizogorana encore ikindi kintu izonagura Paris Saint-Germain kubera iki ni equipe zo mu muji umwe equipe zitwa ngo zirahanganye twama tubibona ni yanyimiragori ya mbere katuvuga ati derby nubwo kina baravunitse birumvikana tuva ku mugabane wa Buraya twerekeza hano iwacu umugwi wa Aigle Noir de Fighters warayotahukanye igikombe cyawo kigira kabiri inyuma y'igikombe cyawo yatwaye muri 2019 ubona Mutama Reveria ari mu kazi kose na equipe yiwe ubu no mwaka yabaye motive kuko Aigle Noir twarayibonye n'abatari bayizi barayumvise kubera Yusufu Nyange motivation yahaye abakinyi nabo nyene babaklinikali baguma kuri gwa rwego nyene championnat yabo ya kabiri novuga yuko Aigle Noir ntivutse vuba mugabo ntivutse kera muga uno munsi kiragorana Aigle Noir Kevu no munsi ne equipe nziza ubone yo igiye no mu mikino ya CAF Champions League Confederation Cup nanye nivayo idatsinze ni match niyemo
gutwara igikombe kuri yaboma muri ya itabaye nkuko twari tuyiteze yabaye efficace Aigle Noir twaye igikombe kimerita ku kote zose birumvikana ikiganiro twabategurira abakunzi ba JCTV uyu munsi tukaba tukirangirije ngaha Salomo ndagushimire cyane bivuye ku mutima bakunzi ba JCTV cyusabwa no gukora subscribe no gukora like na partage hama tudusubira ku munsi w'ejo tuza tuganira kuri Champions League cyane turazi kariyo ukeneye kumva bya Champions League tuza tubiganira ku munsi w'ejo amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose